umugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi ndongoye, ndi n'iteka ryo kubaramutsa n'icubahiro cinshi, nongera ndabashimira ko mwitavye ubutumire bwacu. Uyu munsi uri hejuru nuwo gusozera vy'imfatakibanza ibikorwa CVR imazemwo amayinga 3 mu ntara ya Mwaro. Imana yaratubaye hafi, iraduha umuco n'ubwitonzi, yongera iratwereka n'ibitangaro vyatumye tumenya kandi twumva vyinshi ku rwimo rwahekuye imiryango mu ntara ya Mwaro mu 1972. Iyo Mana ibika ibimenyetso n'ivyabona niyo bwa mbere twokomera amashi mu kuyishimira. Abagize uyu mugwi barashimira inzego zirongoye igihugu zo ziyumviriye gushinga severe kugira igihugu cacu kibohoke, kive mu izinguzingu ry'ubwicanyi bwatewe n'intwaro mbi, atakindi zabivye mu basangiye igihugu atari ukwinubana, ukwicana, ububeshi n'ukugayana. Ukuri ku mabi yahekuye imiryango niko kuzoha abarundi ukwidegemvya. Nico gituma dushimiye bivuye ku mutima icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka bishikiye hano igisozi mu ntara ya Mwaro gushigikira kino gisabisho mpuzamadini n'ibikorwa by'umugwi severe. Turamukeje uwo mwubaha kandi mu mabanga mashasha yarashikiriye, mbere ndabasabe nanje mu mumpera amashi. Turashimiye cyane buramatari w'intara ya Mwaro yatubaye hafi, n'inzego z'umutekano n'inyamiramabi zadushigikiye. Turashimiye abenegihugu bose biyuguruye baduha amakuru ashimishije abwira abarundi bose ivyabaye muri Mwaro mu 1972. Murashobora kwibaza muti mbega none muri Mwaro mu 1972 habaye iki? Habaye iki? Abakiri bato ni kibazo bibaza, n'abakuze ibyo bazi bimwe bimwe ntibikwiye. Iyi ntara ya Mwaro mu 1972 yari arrondissement ikukira intara ya Muramvya. Muramvya yari ifise buramatari w'umusirikare komanda Charles Ndikumagenge, yari ifise na buramatari w'umusivile. Komiseri wa arrondissement yitwa tutibeshe dukurikije batubwiye Basabose Rusiyano. Banyakubahwa mwese, abagize umugwi severe bumvise vyinshi mu ntara ya Mwaro. Urwimo rugitangura itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu 1972 ngo hari itangazo ryasomwe mu isengero ryavuga riti nduguruye Twamugina, uwizeye ntare nazeruke ndugaye Twamugina. Kuva ico gihe abanyagihugu baciye basabwa guteramira amahoro, gutegera ba Murere hakoreshejwe barriere, no gufata abahutu bose bafise ico basumbije abandi hakoreshejwe cane cane
aba JRR. Ayo makuru tuyahabwa n'abarundi bava mu bwoko bwose, bava mu miryango yose, twumvirije muri aya mayinga atatu tumaze mu ntara ya Mwaro. Mu rwimo rwo mu 2022 Mwaro yarakomeretse cyane. Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu benshi barishwe cyane cyane muri Gisozi, Bisoro y'ubu, Kayokwe na Rusaka. Abavugwa cyane muri ubwo bwicanyi ni ba musitanteri b'amakomine b'ico gihe. Umugwi Severe waravuganye n'abapfakazi n'imfuvyi bakiriho, bamwe bamwe bashobora kuba bari ngaha. Umugwi Severe wararose n'abahora arabajere bemeye batadidinganya ko bahagaritse bakongera bakicisha abahutu hano muri Mwaro. Hari abahora n'abajereri bihenda bakaduhenda, ariko ibyo bakoze byose umugwi wamaze kuvyegeranya, kuko Severe yabihabwa n'ivyabona biva mu bwoko bwose. Abandi babikoze bazwi na benshi, Severe barondeye barayinyegeje. Ariko hano Mwaro uyu mugwi turongoye uramaze guhegeranya amakuru atari make yerekeye urwimo rwahekuye imiryango mu 72. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, ba nyakubahwa mwese bashinga amateka, bakenguza amateka, nyakubahwa uramatari tumaranye iminsi tubona ingene udushigikira muri ibi bikorwa, ba nyakubahwa mwese, muri iyi ntara ya Mwaro Severe yahumviye ibintu bidasanzwe vyerekeye ubwicanyi. Icambere, imigano yo kwica abahutu bahagaritswe bitwa bamenja canke bamurere ngo yaje iva mu mugamba, izanwa n'imiduga iherekejwe na musitanteri Nyambere Damas yararongoye komine ya Rumonge. Ibi tuvuga vyerekeye cyane cyane abiciwe aha muri komine Gisozi, aha turi ico gihe ngo yari komine Bisoro, n'ibiro byasambuwe biri aho haruguru inyuma yanyu ku metero zitarenga 200. Aho inyuma yanyu yaho bicaye impome ziracaboneka, niho hari komine Bisoro ya kera. Ica kabiri, musitanteri wa Bisoro wo mu 72 mu matohoza Severe yakoze kandi yimbitse yerekana ko uwo musitanteri avugwa n'abahutu n'abatutsi mu bwicanyi bwabaye muri kano karere. Ubwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi, bukurikirwa no kunyaga imiryango yabuze, inka, ibitungwa bito bito, ivyo mu nzu nk'intebe, amazu n'amatongo. Ica gatatu, muri komine Kayokwe naho nyene hariho musitanteri abakuze barazi izina ryiwe. Amakuru Severe maze gutohoza amenyesha ko uwo mutegetsi hari vyiza yakoze mu rwimo rwo mu 72, cane cane mu gukingira musitanteri Barihonyoyeko François wa komine Nyabihanga, yitanze kugira abahutu n'abatutsi b'ikomine arongoye ntibacanemwo. Muri komine Kayokwe harabaye ubwicanyi nahone. Ivyabona vyabwiye umugwi Severe ko musitanteri wa Kayokwe atarazi gusoma bikwiye, atarazi no kwandika bikwiye, hanyuma agahendwa cane
n'abo bakorana bazi gusoma no kwandika, agashira umukono ku nyandiko atazi ko zerekeye abagiye kwicwa. Abahutu n'abatutsi bo muri Kayokwe baravuga cane umucamanza wa kera yakoresheje nabi musitanteri wa komine Kayokwe. Uyu mucamanza aracariho. Uyu mugwi severe nta muntu ukeneye ko inkuru numwe akwiye kutitaba. Ibi bisigura ko uwanyaze imodoka, inka, ikinga canke itongo, intebe, ipikipiki z'abishwe bitwa bamenja, vyinshi umugwi severe uramaze kubimenya, kuko tubibwirwa n'abanyazwe bakiriho. Ica kane, muri komine Kayokwe bariko barubaka ibiro vya komine bishasha, baratoye ibisigarira vy'abishwe baca baja kubihamba handi, kandi n'imisa yarabaye kuri Centre Jeune Kayokwe. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, ba nyakubahwa mwese mwitavye kino gisabisho mpuzamadini, ugwimo rwo mu 72 rwahekuye imiryango myinshi. Mu ntara ya Mwaro abantu benshi barishwe, bicwa n'abarongoye intwaro, bicwa n'ababanyi. Abari mu muhari wa JRR ico gihe barakoze ibara kuri bagenzi babo. Mu byo tumaze kwegeranya, umugwi severe waramenye ko abafatwa benshi bafungirwa mu ibohero rya zone Makamba ya komine Rusaka, mu ibohero rya Gisozi Gitara muri komine Bisoro. Nico gituma ibinogo vyinshi vyatawemwo abagandaguwe severe maze kubitora muri zone Makamba ya Rusaka, aho twatoye ibinogo ndwi. Muri komine Gisozi aha turi kera hitwa komine Bisoro, severe imaze kwatora ibinogo birebire 9. Muri komine Kayokwe twahatoye ibinogo 2. Aha turi muri Gisozi, musitanteri avuze ati genda mu bacira urubanza harya ku ngoro. Yabavuze ati genda mwice mubate mu binogo. Ivyo binogo tuvuga mu mwanya muravyibonera, biraho mu biti haja imbere yanyu, kandi biteye ubwoba. Mu gifaransa ntituvyita fosse commune, mu gifaransa tuvyita tranche. Bimwe vyimbwe mu bikorwa rusangi imbere y'ugwimo rwo mu 72. Ibindi vyimbwe n'abapfunzwe batazi ko aribo bazobitabwamwo. Ku mutaga baja kwimba bagaca bicwa mw'ijoro, bagatabwa mu binogo biyimbiye. Mu binogo tubereka, ico kinogo kinini biyimbiye nico tuza guherako, ico tuza kubereka. Amakuru tumaze kwegeranya amenyesha umugwi severe ko abaje kwica muri Kayokwe benshi ngo bava mu Mugamba, baza mu muduga wari wanyazwe umudandazwa w'umuhindi yaba Imwaro. Izina abakuze Imwaro bararizi. Aho nyene muri komine Kayokwe ku mutumba Saswe hari umuntu yahagurutse abwira abahutu bagenzi we ati bene wacu baherutse kuhagarikwa ntibagarutse, ntihagire usubira kwemera gutwagwa nk'impene. Musitanteri na komiseri wa arrondissement baraje guhagarika uwo muntu, abanyagihugu baca baragumuka. Murumva ko twatohoje, kandi inkuru dufise
tuzihabwa n'abanyagihugu. Haciye haza igitero kinini ku mutumba wa Saswe kigizwe n'abasirikare hamwe n'abene igihugu bavuye mu mugamba. Umugwi Severe wabwiwe n'abanyamwaro bava mu bwoko butandukanye kuwa bagiye imbere yari musitanteri wa komine Bisoro afashijwe n'abarungitswe na musitanteri wa Rumonge Nyambere Damas. Umugwi Severe waramenye ko hari abajereri bamwe bamwe b'abahutu bitwa abajereri babushitse bakoreshejwe cyane mu kwica abandi bahutu, kandi mubo bica harimo nabo mu miryango yabo. Abo bajereri b'abahutu basabwe kutamena ibanga, babigendana imyaka myinshi, bamwe muri bo bahavuye bagwara kabonge. Banyakubahwa mwese bavyeyi gwaruka, abagemuriye abapfunzwe bagiye ku mabohero igihe kirekire batazi ko ababo bagandaguwe bagifatwa. Hari n'abagemuri Muramvya bahenzwe ngo ababo niyo bapfungiwe. Abagemurira abapfunzwe bababwira ko bakiriho naho bapfuye kera. Umuntu agemuye bakamubwira bati nibarya ubona ibirenge bari mu ibohero ataribo, bati siga ivyo wagemuye turabibahereza naho bapfuye kera. Mu mfungurwa zagemuriwe abapfunzwe bataricwa canke bamaze kwicwa, Severe yaramenye ko iziryoshe zaribwa n'abapolisi, co kimwe n'urwagwa ruryoshe. Hari n'aba kwa mahera ngo bapfunguriza ababo kandi baramaze kwicwa kera. Hakurikira gusahura imiryango y'abishwe, ikintu cyose gifise agaciro nk'inka, iradiyo, ikinga, ibitungwa bito bito, intebe, ibitanda n'ibindi byaranyagwa. Hariho n'abapfakazi binjiriwe ku nguvu, ivyo batunze birangiye baca babata. Ico umugwi Severe umaze kumenya muri izo ngo zinjiriwe ku nguvu basize bavyayeyo abana, uyu munsi hakaba hariho umwumvikano muke hagati y'abavyawe n'uwishwe n'abavyawe n'uwo yinjiriye umupfakazi ku nguvu. Amakuba yabaye menshi mu gihugu, amaganya, agahinda n'akabonge vyariraye mu miryango yahekuwe mu 72. Aha mu ntara ya Mwaro harabaye itotezwa ridasanzwe ku basigwa babagandaguwe kubera kurengerwa n'ingorane. Tubibwire cyane cyane abakiri bato, hari imiryango itari mike yatayiromoka ija kuba mu zindi ntara nka Bubanza, Ruyigi na Rutana. Ku mutumba wa Gasenyi muri zone Makamba ya komine Rusaka izo ngorane zirahavugwa cyane. Banyakubahwa mwese ingana y'abafasoni, amatohoza y'umugwi Severe yerekana byinshi biteye agahinda n'amaganya. Muri komine Bisoro y'ubu umugwi Severe wariboneye ikibanza cegeranirizwamo inka n'ibitungwa byose byanyazwe na musitanteri w'ico gihe. Aho ni muri zone Bisoro ku Masha hafi y'ishure yitwa Ecofo Rutega. Aho impore itanguye kuboneka, inka zimwe musitanteri yazihaye abamufashije guhagarika bicwa, izindi azitwara mu itongo yanyaze abavuzi b'ingoma. Zitangwa n'abahutu n'abatutsi banyotewe ukuri kandi bababajwe n'ivyashikiye intara yabo ya Mwaro. Ukukuri guteye ubwoba kudasohotse mu gihugu, Uburundi ntibuzokira, imiryango ntizobohoka,
harageze ko intore zitwa intore, harageze ko imvugo y'ikivunga abarundi twese tuyisezera. Ntihica ubwoko, urabatareje kubivuga, hica intwaro mbi, kandi nta bwoko bumenja ikivunga. Banyakubahwa mwese, hamaze kuba ico leta ya Micombero yise ihumure, abari mwibohero aha Igisozi bataricwa, Musitanteri wa Bisoro y'ico gihe yarabasohoye, aca bazana mw'ikoraniro avuga ati ngaba b'abahutu banyu ndabazanye, nimurahire ko ata mwana w'umuhutu azosubira kw'ishure. Baca bararahira bati turakambura abana bacu, ntituzosubiza abana bacu kw'ishure. Musitanteri yaciye asaba abaraho ukoma amashi. Aho muri komine Bisoro bari baratoye n'ubuhinga canke ubwenge bwo gusuzuma ubwoko bw'umuntu iyo babonye ko bamukekeranije. Ingene babigenza mutubabarire, ntavyo twovugira aha kuko biteye isoni. Mu bijanye n'ugwaruka, abana b'abahutu bashatse gusubira kw'ishure barabima ibibanza, abo bemereye barabatoteza, bakabadudagura ku ntebe mw'ishure, bakababwira ngo twebwe ntitwigisha abana b'abamenja. Abagerageje bakaguma mw'ishure, umwaka uheze bababwira bati taha mwayobewe, nta manota babereka. Twararonse iyindi nkuru idasanzwe. Urwimo rwo mu 72 rucureshe, nta muhutu ngo yashobora kwijana ku isoko ataha amahoro atajanye n'umututsi amukingira. Abanyamwaro umugwi Severe maze kumviriza baratubwiye akaririmbo kerekeye imigano yakoreshwa mu kwica abafashwe. Ako karirimbo kavuga kati umugano warakoreye umugambwe mu mugamba, Micombero aragahora ku ngoma. Ayo majambo n'ubwa mbere abagize umugwi Severe bayumva. Banyakubahwa mwese, amakuru yerekeye ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya Mwaro mu 72 ni menshi kandi arateye agahinda. Muri komine Bisoro kandi abafatwa bagafungirwa kuri zone Bisoro baca bababoha bakabadugana ngaho Igisozi naho haruguru, babashorera babakubita, baza barabacumita amacumu buhoro buhoro, bakaza kubashikanaha Igisozi ari uguhohosha kaheze. Abenshi rero abenshi rero bashika bapfuye, ariko hari n'abatabwa mu ruzi rwitwa Mushwabure. Uruzi rumaze gusesa ibiziga, hararikwa abajereri baja kubahamba. Hari n'abatabwa mu mashamba bakaribwa n'ibikoko. Abagandagowe benshi bafatirwa aho barangurira imirimo ya misi yose. Hari amakuru ateye agahinda dukwiye kubashikiriza. Yashikiye abakozi yo muri iza Gisozi, abakozi bashika 200 bafashwe mu gitondo batonze ku kazi. Amakuru Severe fise avuga ko bose biciwe aha Igisozi, aha nyene turuno musi. Ngo benshi baturuka ku mutumba witwa Gako, abandi bafatirwa ku mashure, abandi muhira, abandi kuri barriere, cane kuri barriere ya zone Makamba muri komine ya Rusaka. Umugwi wafata bicwa warugizwe cane n'abajereri b'abahutu n'abatutsi. Muri bo mu nyumve neza, abajereri b'abahutu impera n'imperuka benshi baricwa.
abandi baja kwisonga mu gufata bicwa harimo komiseri wa Rondisema, abacamanza, abagenduzi b'amashure n'abari bajeje umutekano ico gihe bavuka muri ino ntara. Abahohosha abafashwe harimo cane abapolisi ba komine b'ico gihe, bamwe muzi bambara impuzu za kaki n'inkofero isongoye ku mutwe. Harabicwa bakubiswe inyundo, bacumiswe imigano mu nda, abandi bakayibacumita bayicishije, mu mbabarire tubivuge kuko nukuri, bayicishije mu gisusu igaserukira mu kanwa, ngo hari n'abaturiwe. Banyakubaha mwese bashingana b'abapfasoni, murabona ko twaje gusabira abatswe ubuzima bitwa Bamenja canke Bamurere. Murabona ko hari bakuru bacu bacumuye ku Mana no ku gihugu c'u Burundi. Mbega babikoze bakiriho bazosaba ikigongo Imana n'imiryango yabuze ryari? Iki kibazo kirahambaye ku Burundi, ku Barundi. Abishe bagata abantu mu binogo, mu mashamba no mu nzuzi, baragerageje kubinyegeza uko bashoboye, Imana irabamaramaza. Mu binogo bimwe bahateye icayi, nkarya kuri zone Makamba mu Rusaka, ahandi bahatera ibiti vyitwa arokariya, aha turi Gisozi. Abanyamwaro iryo jambo ry'ikizungu bararihinduye bavyita urukariha. Ahandi bahubaka inzu rusangi, ariko barya abantu batafubanwa iteka baguma baboroga, kuko saba n'abantu sibikoko n'abantu. Imiryango yabo ntiyarize, ntiyagandaye kandi ntiyagandutse. Aha Gisozi turi, ibinogo 9 twahafuruye, mu nkurikire neza, vyavuyemwo ibisigarira vy'abishwe 756. Abo nabo dushobora guharura kuko hari amagufa yacitse ibivu. Muri zone Makamba ya komine Rusaka havuye ibisigarira vy'abishwe 267 vyo mu misi heze. Hariho bishasha vyatowe muri zone Makamba bishika 55. Mu binogo bibiri vyo muri komine Kayokwe havuyemo ibisigarira vy'abishwe 20. Vyose hamwe bishika ibisigarira vy'abishwe 1098. Bimwe ni bimubona aho imbere yanyu, harimwo impuzu, harimwo amafaranga, harimwo amagufa n'ibindi tudashoboye guharura. Muri komine Dava na Rusaka, umugwi severe wararonse amakuru yerekeye abatwa batari bake bagandaguwe. Abatwa batari bake bagandaguwe, bamwe ngo barazi gusoma ikinyamakuru Ndongozi, abandi ngo barafise ikinga, abandi ngo barafise inzu yisununuye. Bavyeyi mwavyaye kandi muhetse, abahaye amakuru mu Gisevere hani Mwaro ntibariye umunwa. Batubwiye bati ubwicanyi bwo mu 2022 bwahiga abarundi b'abahutu kandi bwateguwe na leta irongowe na President Michel Bicombero. Mbega uyu mugwi severe wosabiki abarundi bose, ab'Imwaro turi kumwe no munsi nawo mu gihugu cose? Icambere severe saba abarundi, harabishe bene wabo bakiriho kubera imyaka n'ivyo bakoze bibaremereye. Umugwi severe ubona ko abo bantu bakiriho bogira kigoro mu gusaba ikigongo imiryango bahekuye, vyobohora imitima yabo ubwabo, vyobohora imitima y'abamukako, kandi vyotezurira intimba n'akabonge kababuze.
umugwi severe urabaremesheje, nta uzozira ico atakoze. Uburundi bwacu bunyotewe amahoro n'umutekano kuri bose. Ica gatandatu, abapfakazi, imfuvyi n'abandi bose babuze mu gwimo bwo mu 72 nabonye n'uyu mugwi severe ubasaba kubandanya bihangana no kwirinda ico arico cose cobajana mu nzira y'ishavu. Icindwi severe isaba abarundi kubanyaza ibintu kandi bariho muri Mwaro no mu gihugu cose, ibintu biboneka kandi bizwi na bene vyo, cane cane ibitimuka n'ibindi nk'inka turabizi byarabaye. Umugwi severe urabateye akamo bagira intambuko babisubize kuko si gwabo. Turangije rino jambo tubashimira mwese mwitavye runo rubanza, ariko turasaba umwe wese yigore gato, arabe, asubire yiyumvire, arabe ibi bisigarira by'abishwe muri komine Gisozi, muri komine Rusaka na Kayokwe bimaze gutorwa n'umugwi. Iyo tuvuze kuraba no kwiyumvira ko no kwibuka ko aba bari abarundi n'abarundi kazi bava mu bwoko bwose, mu miryango itandukanye, bakora ubuzi butandukanye mu gihugu. Duca tugira urugendo ruto rubereka aya magufa n'ibi bihuzu aho byavuye, cane cane ngaha turi. Duca tugira urugendo ruto rubereka ibinogo vya hano Gisozi vyatawemwo abagandaguwe mu 72. Ikinogo kirekire dutangura kubereka hari yepfo cimbwe n'abari bapfunzwe, hanyuma barabica baca bakibatamwo. Urumva ko batawe mu kinogo, biriwe barimba, bugorovye mwijoro baca baza kutabwa mu binogo bimvye. Ibindi binogo 8 tubereka ngaha mu biti abanyamwaro bise urukariha. Hano mu biti abakuze babwiye umugwi severe ko vyimbwe imbere y'ugwimo bwo mu 72 biciye mu bikorwa rusangi bitegetswe na musitanteri. Icumunani arico ca nyuma severe isaba abarundi mu misi iri imbere. Severe giye kuzoja mu gihugu cose igire rusansuma rwo bahitanwe n'amakuba atandukanye yahekuye Burundi. Turabararitse rero muzokwitabe mwandikisha abanyu bishwe. Aha tubisavye duca kuri buramatari, tuvuga buramatari tuvuga abarundi bose bajya bishwe mu rwimo rutandukanye. Turakeneye kubaha iteka, turakeneye kubibuka. Ntibari ibikoko, bari abantu nkatwe. Nihagera rero muzobandikishe, dusengere igihugu cacu kironka amahoro, dukunda ukuri kubohora igihugu n'abarundi bose, tugira amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere no kubaha agateka kazira muntu Burundi bwacu. Murakoze.